Ndongenda bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mukurikira Iyakare TV muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, abari ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze ngaha ku Iyakare TV. Iyakare TV nimbonesha kure ibashikiriza amakuru abatosowe neza, amakuru atohozwa n'abamenyesha amakuru masoko atandukanye, hama natwe tukayatunganya tukayabashikiriza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hama uja ngaha iburyo ufyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru abandanya kugwirirana ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atari karashira ahabona icahitanye umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Abajyango b'umuhisi Petero Nkurunziza, haba ababarizwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu, tekewe n'agashavu gakomakomeye cane, agashavu karaniga, naho Fasoni Denise Bucumi Nkurunziza n'abana be batariko baraja ahabona canke ngo baje mu bimenyesha makuru bashire ahabona, basabe babivuge mu ruhame canke ku murango habona. Ariko abasigaye ngaho Ingozi bo baravuga ko ivyo umukuru w'igihugu uri kuri ubu Varisito Ndayishimiye yaciye akorera wabo biteye agashavu, kandi ko agomba kuzobibazwa. Ni mu gihe bariko barasaba rero abo baryango basa nkaho bari hejuru b'umuhisi Petero Nkurunziza ko bohaguruka bakabaza ico hitanye uwabo. Ni mu gihe Bob Rugurika nawe yanse kugira ico avuga ku bijanye n'uwahitanye Petero Nkurunziza, ariko bikaba vyibonekeza ko imvo yanze kugira uwatangaza mu mazina ari uko abategetsi b'u Burundi bariho batwaye ikino gihe bazi ukuri. Yasavye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari mu ntwaro kuri kino gihe ko yoshira ahabona ico bacarahitanye umuhisi Petero Nkurunziza batari babishira ahabona, kuko uyu mutegetsi we yaravuze ko cahitanye Petero Nkurunziza ari uguhagarara ku mutima. Ni mu gihe kandi amakuru abandanya kugwirirana kuja hanze kuja habona avuga ko Petero Nkurunziza atishwe n'umutima, mbere kandi hari n'abavuze ko yishwe n'ikiza ca COVID, umugera wa COVID-19, ariko ko uyu mugera nawo atari wo yatowe. Bavuga ko rero yoba yarahawe ishano, isumu yahawe n'abari mushikirije canke bari mujaniye kugeza bari muhaye. Vyose umutama arenga ihombe bunyoni apfunze yaciye abishira ahabona, yarabivuze. Bob Rugurika afise amakuru kuki umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atajaho ahakane canke yemeze ivyo Bob Rugurika yaciye ashikiriza mu bimenyesha amakuru. Ivyo byose biremeza ko biragaragaza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yoba afise amakuru ku binyegezwa kuri uru rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atariko arashima gushira ahabona ivy'urwo rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, abo mwiragi rya Petero Nkurunziza batandukanye bo baravuga ko ivyo boba barakoreye Nkurunziza vyo bari akamaramaza, kandi ko batiteguriye kuguheba kumuhorera. Bagomba kumenya neza nyine zina niba ivyo bivugwa koko vyo bari vyo, ko abategetsi bo hejuru cane mu bushorishori ngaho muri ntari rushatsi bo bari bo bagize urupfu rwa Petero Nkurunziza. Kandi Petero Nkurunziza yari umubanyi wabo ngabo, canke yari yarashize ko systeme iragi igiwe, bari bararonsemwo ubuzima, bararonkamwo amahera, bararonkamwo ubutunzi bukomakomeye cane. Kuri ivyo rero ngo ntago borabira
aho batagize ico bakoze kuwoba yaragiriye nabi uwabahaye amata akabaha ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo ni vyo abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bariko baragenda bashikiriza ijya nino. Twababwiye ukungene abaryango b'umuhisi Petero Nkurunziza babarizwa ngaho Imwumba mu ntara ya Ngozi bariko barasaba ko umuhisi Petero Nkurunziza vyokurikiranwa hagakorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane uwoba yaragizemwo uruhara canke se bamenye niba koko yaragwaye umutima, uwo mutima akaba ari wo wamuhitanye nk'uko abategetsi baciye baja mu bimenyesha makuru aba ari vyo baca bagaragaza ko ari vyo vyamuhitanye. Kuri ubu rero ikibonekeza ko hari umugambi wari wateguwe cane iyo umukuru w'igihugu yapfaga atarangije ikiringo, hari uwari utegerejwe ko amusubiriza ari we yari arongoye inama nkenguzamateka. Uyu akaba ari atawundi yari Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda niwe yagomba guhita amusubirira agatwara kija kiringo Varisito Ndayishimiye yahise arahiramwo atari yo kwiza igihe co kurahira. Ico kiringo rero cose banse ko uyu Pascal Nyabenda yoja ku butegetsi hama agakora amatohoza agaca atahura icahitanye umuhisi Petero Nkurunziza. Nibwo akagwi kamuhitanye kaciye gahita gategura ukurahira kwa Varisito Ndayishimiye bitarekuriwe n'amategeko canke ibwiriza shingiro ry'u Burundi uko ryabitegekanyaga. Pascal Nyabenda niwe yagomba guhita aja kuba umukuru w'igihugu muri ayo mezi yari asigaje kugira ngo umuhisi Petero Nkurunziza arekure canke uyu Varisito Ndayishimiye ace aja ku butegetsi. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko harimo igifungu gikomeye cane, harimo ibinyegezwa bitandukanye, kandi ivyo binyegezwa bikaba hari abaciye uwo mugambi bawuvamwo bagatangura gushira ayo mabanga bari baraciye bagira ibinyegezwa hanze. Muri bamwe mu batanze ayo makuru rero harimo Alengiyome Bunyoni. Bunyoni nawe yari igihangange mu bikomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho vyavugwa ko ari we yagomba gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko ngo Petero Nkurunziza naho nawe ataciye ashima ko Bunyoni ari we azomusubirira nk'uko bari baraciye babipangana ubwo bari mu kibira aho bagwana ari umuhari wa FDD. Ivyo muri FDD bari barashize ko urutonde gukungeni bazokurikirana mu kutwara igihugu, mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza ari we yagomba kubanza agatangurira abandi, hama Rajabu Hussein nawe akazotaho, hakazokurikira ko uyu Generali Adolphe Nshimirimana akazohava asubirizwa na Generali Alengiyome Bunyoni. Bunyoni nawe akazohava asubirizwa na Varisito Ndayishimiye. Varisito Ndayishimiye akazohava asubirizwa na Lieutenant Colonel Generali Ntigurirwa Silas Murantunga. Niwe yagomba kuzosubirira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ariko gushikamanga ya Generali Ntigurirwa Silas nawe ari mu gacerere, nta kintu ariko arashikiriza. Vyumvikana ko ashobora kuzoba ari we asubirira umukuru w'igihugu, naho Colonel Reveriyano Ndikuriyo ariko arigenza nk'uwuzomusubirira canke uwuzosimbura umukuru w'igihugu ariho Mangaya. Bikaba vyibonekeza ko rero bishobora gutera injyane na Varisito Ndayishimiye mu gihe yokwihagira ibiringo atarekuriwe n'amategeko mbere canke agashiraho uwuzomusubirira atumvikanweho n'abadede nk'uko baciye babitegura ubwo bari mu kibira, n'ukungeni bazaja bararonka ibibanza, amasoko n'ibindi bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba biboneka ko Varisito Ndayishimiye bishobora kuzomuta kuw'amazi umwanya n'umwanya, mu gihe uyu Bob Rugurika yoca ashira amakuru yose akayashira ahabona, akamenyekana uwagandaguye
yagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza, kandi hakaba hikekwa ko na Ndayishimiye nawe yoba azi kuri ayo makuru. Iyi ni Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure ibashikiriza amakuru abatosoye neza, ikaba yabaha mu ba mbere cane cane mwe mwahejeje gufyonda subscribe, tukaba tubakengurukira cane. We utari wafyonda ko fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, cyangwa ufyonde sabone niba ukoresha igifaransa.